Abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Turi kwigenekerezo rya 10 myandagaro umwaka wa 2019 isaha 11 zirarumanye muri studio za RPA n'umwanya w'amakuru aca mu kiganiro Humura Burundi duhera ku ngingo nkuru zikurikira. Abagize ibiro vya sendika y'abakozi bakora mu ishirahamwe riraba ivy'indege Autorité de l'Aviation Civile mu rurimi rw'igifaransa barabandanya gutanga imihoho. Inyuma yaho bamenyeshereje ko umukoresha wabo ariko arabagirako iterabwoba. Abarundi bahungiye mu makamba atandukanye nabo bamenyesha ko batiteguriye gutaha nkuko biherutse gushikirizwa n'abagize urunani Senarede Giriteka mu ntumbero yo kwitabira amatora yo mu mwaka wa 2020. Kubwabo Barundi ngo gufata ingingo mwenuyo bisa no kwibagira kahise. Nayo mu kigabane kw'isoko tubabwira ibijanye n'umugera w'indwara ya Ebola iraje ishinga karere ndetse n'isi yose. Mu buhinga bw'ivyuma hariyo Rusiya Kabera hamwe na engineer Egide Mwemero ariko arafata amasanamu. Ano makuru mugira mu yashikirizwe na jewe Emmanuel Niyungeko. Ano makuru tuyahere mu bivugwa mu bijanye n'intwari bereye ahabagize ibiro vya sendika Stake ihurikiyemwe abakozi bakora mu ishirahamwe riraba ivy'indege Autorité de l'Aviation Civile mu rurimi rw'igifaransa babandanya gutanga imihoho. Inyuma y'iterabwoba bavuga ko bariko bagirwako n'umuyobozi w'ishirahamwe. Bamwe mu baganiye na RPA bavuga ko bahisemwo gufata iyo ngingo ku gutinyira umutekano wabo n'uw'imiryango ushobora guhungabana. Inkuru tubaza Janvier Ninahazwe. Kuva hatunganijwe amatora y'abagize ibiro vya sendika Stake ihurikiyemwo abakozi bakora mu ishirahamwe rijejwe ivy'indege hari kuwa 2026 ndamukiza uyu mwaka w'2019 abakozi bavuga ko umukoresha wabo Emmanuel Habimana batazira muzinga atigeze ashimishwa n'ishigwaho ry'izo nzego. Imvo ngo nuko uwo muyobozi yoba atinya ko sendika yohava ishira ahabona ibijanye n'ikoreshwa nabi ry'ubutunzi bw'iryo shirahamwe. Desire Nzeyimana yari yatowe mu kibanza c'umukuru wa komite nshingwabikorwa ya sendika. Philbert Ndayizeye nawe agenwa kuba icegera ciwe co kimwe n'abandi batanu bagize ibiro. Kuva ico gihe nkuko bamwe mu bakozi baganiriye na RPA babimenyesha ngo nta nama nimwe yigeze itunganywa mu ntumbero yo kwigira hamwe ivyo rangurwa na komite nkuko bitegekanywa n'ingingo ya 17 igenga amategeko ya sendika. Abo bakozi bavuga ko atako batagize babicishije kubo bitoreye kugira ngo basabe umubonano mu biro vy'umukoresha wabo Emmanuel Habimana batazira muzinga ariko biba ivy'ubusa. Ahubwo ngo yagumye nyabuna agira iterabwoba kubagize komite nshingwabikorwa ngo bikunde batange imihoho. Ivyo Emmanuel Habimana ngo abifashwamwo n'ujejwe umutekano ku kibuga c'indege. Yariko akoresha uwitwa Matata Zefere ajejwe umutekano kuri aeroport amubwira ngo genda bajinjibure ngo kuko ngo ntawugwana n'igihugu ntawugwana na leta. Urumva Matata Zefere ni wabigira cubona ko ari iterabwoba ryigendera. Inyuma yaho batatu mu bagize ibiro vya sendika bamenyeshereje ko bavuye muri komite kuri uyu wa gatanu naho hatanze imihoho abandi babiri aribo Philbert Ndayizeye yari icegera c'umukuru wa komite nshingwabikorwa hamwe na Ernest Mvuyekure yari umuvugizi wa sendika. Bose bakavuga ko bafashe iyo ngingo yo gutanga imihoho kugutinya ko umutekano wabo n'uw'imiryango yabo wohava uhungabana. Ku bantu indwi bagize ibiro vya sendika rero hasigaye babiri nukuvuga Desire Nzeyimana arongoye komite nshingwabikorwa na Anike Nsonera icegera c'umunyabigega. Uyo nawe akaba asanzwe ari mu karuhuko
karuhuko ko kwibaruka nk'uko abakozi babandanya babivuga. Twahamagaye Emmanuel Habimana arongoye ishirahamwe riraba ivy'indege Autorité de l'Aviation Civile, akaba yaciye aducirako umurongo tugiheza kumwidondora. Janvier Nininahazwe mu bijanye n'indero naho bamwe mu bavyeyi n'abarezi b'abanyeshuri bo mu myaka irangiza amashuri yisumbuye bo mu ntara ya Gitega baranegura inyifato ya bamwe mu banyeshuri basibanganya canke bagatabagura imyambaro y'ishure mu gihe bahejeje gukora ca kibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza. Abo bavyeyi n'abarezi bavuga ko ahubwo izo mpuzu aho kuzonona bozibikira abakiri mu mashure ari nyuma. Inkuru twateguriwe na Vicky Chris n'Interetse. Abanyeshuri batari bake biga ku mashuri yisumbuye bakoze ikibazo ca leta gitanga uburenganzira bwo kuja amashuri ya kaminuza uyu mwaka mu ntara ya Gitega. Barerekanye inyifato itabereye kuri wa gatanu igihe baheraheza gukora ikibazo ca leta cuno mwaka. Iyo nyifato nayo niyo kwandika bagasibanganya impuzu z'ishure ndetse no kuzitabagura mu gihe bari bahejeje gukora ico kibazo. Ivyo na cane vyibonekeje ku banyeshuri bari mu mashuri y'imyuga muri iyo ntara ya Gitega. Abo banyeshuri bandika amajambo kuri izo mpuzu ko basezeye amashuri yisumbuye, ko bagiye mu rundi rugero rw'ubuzima n'ibindi. Bamwe mu barezi bagize ngo barabaza impamvu bakora ivyo, babishura ko babitumwa n'umunezero w'uko baba basezeye amashuri yisumbuye kandi ko bagira baje muri kaminuza. Ariko rero abatari bake na cane abavyeyi n'abarezi iyo nyifato y'abanyeshuri barayineguye kuko yerekana indero nke n'itituka ry'imico, bakavuga ko hagutabura canke gusibanganya izo mpuzu bozibungabunga bakazibikira abandi banyeshure bari nyuma. Iyo nyifato y'abanyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye yaribonekeje no mu yindi mihingo y'igihugu na cane mu gisagara ca Bujumbura. Humura Burundi. Impunzi z'abarundi ziri mu makamba atandukanye mu bihugu bibanyi vy'u Burundi ngo ntiziteguriye kuja inyuma y'urunani rw'abanyepolitike batavuga rumwe na leta Senarede Giriteka ruherutse gutangaza ko rugiye gutahuka kugira guitabira amatora yo mu mwaka wa 2020. Kubwizo mpunzi abagize urunani Senarede ngo bibagira n'ingoga. Tubumvirize. Twebwe impunzi zo mu nkambi ya Rusenda ntiturota ko tahana Senarede yotaha bivanye nuko icyo twahunze mu Burundi nticyahera ko twahunze manda ya gatatu. Mbega twotaha gute iyo manda ya gatatu uyitwara uwo twaje ari wayitwara n'abari akitwara? Tutahe duhitirahe ko itotezwa n'ubu ribandanya rikorerwa abatavuga rumwe na leta y'u Burundi. Twebwe rero nk'impunzi ziri mu nkambi yo mu gihugu cya Kongo na cyane mu nkambi ya Rusenda mu karere ka Fizi ntituriko turabota dutaha, ahubwo twosaba yuko nyabura nibazoshoboka boraba ukuntu bodukura n'aha hantu turi twegereye igihugu kibanyi cy'u Burundi, kuko turabona yuko n'umutekano wacu utorohewe bivanye n'uko turi hafi y'u Burundi. Uwozananye muri Tanganyika wese yodukorera inabi. Twebwe nk'impunzi ziri ngaha mu nkambi ya Mahama, ahubwo twaratangaye cyane twumvise iyo ngingo Senarede yafashe yo kuja mu Burundi kwitaba amatora. Tubona yuko ari ugusuka uruho rw'amazi ku mabi yakorewe abarundi bose mu 2015 aho barimo bariyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu cyari gicishije amategeko. Tukabona yuko ari ugushaka gusubira gufatanya n'intwaro ya Petero Nkurunziza, gusubira gucinyiza abarundi kandi arivyo twarimo turikurako tushaka kwikurako mu 2015 igihe twatangura imyerekano n'ibindi. Hanyuma rero abo bantu bo muri Senarede bagasubira i Bujumbura mu matora. Twebwe impunzi z'Imahama bibaze bavuge ngo twazitumye cyangwa baduserukiye. Twagiye mu ibarabara, twafashe ingingo yo kugira imyerekano cyane kubera bari n'imbere yacu baduhimiriza, ariko kubona baciye baduta muri aya maganya n'amagorwa turimo inyuma y'imyaka 3 n'igicirenga ngo basubiye mu matora. Irizokurikira inkurikizi zizoshikira abarundi na twebwe turimo turi ngaha, izo nkurikizi zibazwe twebwe uko turi ngaha twiteguriye gusubira mu Burundi tujyana n'abo bagabo muri Senarede mu matora. Twebwe amagorwa turimo tuzoyarindira gushika icyo twahunze kivuye mu Burundi. Twahunze intwaro mbi mu kambi ya Nduta, urabona n'abari bacecwe kutugira imbere kugira ngo baduserukire, ahubwo badutaye mu manga. Ngira nivyo muriko murabona bo muri Senarede bariko barikorera ibikorwa byabo ku nyungu zabo, ariko bakibagira ugwaruka abavyeyi bahekuwe kugeza n'ubu bamwe tutazi n'irengero. Ubu naho bamwe tukaba tugorewe ngaha, nanone hari uwaca asaba ngo asubire mu gihugu bunyene, kandi nivyo yace umuntu ahunga
bitaradadanuka abo bafise amahera kandi barazi ingene bakorana ico gituma umuntu ariko arigwanako kugira ngo umuntu arabe ingene yogenda muzi yo mwikambi na Kivare zewe twebwe ibintu byanadutangaje kuko kuva Senaredi gishingwa yamye iri mu kudahuza kugizwe n'abayigize rero nimba uno munsi biyumviye ko botaha ni ibintu by'ibihushane bijanye n'ivyo bahora bavuga kuko bagitangura bavuga yuko iyi leta yatumye bigenda gutya ariyo baje kugwanya rero wumvise uno munsi ngo bagira baje gufatanya gutunganya amatora ibintu bidatahuritse na gato ariko twebwe ku mpunzi ibyo ntibituraba na gato kuko twe turazi cyatumye duhunga kandi mu gihe ico cyatumye duhunga kitarahava canke ngo bitorege umuti nibaza ko ivyo bitaturaba bobo barafise uburenganzira bwo gukora politike zabo nimba twanavyita politike. Abo bakaba bari bamwe mu barundi bahungiye mu makamba atandukanye ahantu rubibe n'igihugu c'u Burundi. Tukiri muri ico gisata nyene kiraba ivy'impunzi kuri uyu wa gatandatu habaye inama yahuje impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi y'Induta mu gihugu ca Tanzania hamwe n'umuyobozi mukuru ajejwe impunzi muri ico gihugu. Mu majambo yavugiwe muri iyo nama uwo muyobozi yasavye ishirahamwe HCR kwitaho ikibazo c'ubukene bw'inkwi ku mpunzi anahamagarira impunzi kwiyandikisha bagataha mu gihugu cabo vukiro. Inkuru twateguriwe na Fabrice Nzoyiha yimenyereza hano kuri Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Igihe cy'isaha 5:30 mu masaha ya Tanzania niho iyo nama yatangura. Iyo nama yabereye mu ikambi Induta ku kibuga c'ugwaruka n'imico kama. Umuyobozi mukuru ajejwe impunzi mu gihugu yagarutse ku mabi ahora akorerwa abakenyezi iyo bagiye gusenya. Yaciye asaba ishirahamwe hasere kwita ku kibazo c'ubukene bw'inkwi aho Induta. Yibukije ishirahamwe hasere gutunganya umugambi wo guha impunzi zose amashiga ya kijambere mu ntumbero yo gukingira ibidukikije kuko leta ya Tanzania yihaye umugambi wo kwicira igiti ugatera ikindi. Ivyo rero akaba yabisavye kandi kubera impunzi cane abakenyezi bakunze guhura n'ibibazo iyo bagiye gusenya. Amwe mu mabi impunzi z'abakenyezi zikunda gukorerwa mu gihe zigiye gusenya mu mashamba ari inyuma y'ikambi ni ugufatwa ku nguvu. Bamwe mu bakenyezi bagatwara imbanyi batifuje abandi nabo bakandura indwara zidakira. Muri iyo nama nyene umuyobozi mukuru ajejwe impunzi muri Tanzania yahamagariye impunzi z'abarundi kwiyandikisha bagatahukanwa mu gihugu cabo. Yatanze akandi karorero amazi atemba amanuka naho impunzi z'abarundi mwahungiye ngaha mu gihugu ca Tanzania mwasanze amazi atemba amanuka nubwo mugenda mu gihugu c'Iburayi mugasabayo ubuhungiro muzosanga amazi atemba amanuka. Kiza rero mwokwiyandikisha mugatahuka mu gihugu c'u Burundi kuko kirimwo amahoro n'umutekano. Kuri uyu wa gatanu uwo ajejwe igisata c'impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ca Tanzania yari yaremesheje inama nk'iyo mu inkambi y'impunzi iri Inyarugusu. Tumushimire Fabrice Nzoyiha akaba yimenyereza hano kuri RPA. Ubuzima bw'ubuhungiro ntibukwiye gutuma umukenyezi w'umurundi kazi yugara amaso ku ngorane zigaragaza aho abarundi bahungiye bivugwa no murundi kazi w'umukinyi w'amareresi ari mu ikambi y'Inakivale mu gihugu ca Uganda. Safi Okonda yamenyekanye ku izina rya Karire ahimiriza cane ugwaruka. Inkuru ya Rachel Kagisye. Uwo mukenyezi Safi Okonda batazira Karire avuga ko yahisemo kubandanya kina amareresi mu ntumbero yo guhanura bene wabo b'abarundi afatiye ku buzima babayemo mu buhungiro. Turakina kuvyerekeye nk'ingorane abantu baba bafise ngaha canke ibintu baba bakora bishobora kubazanira ingaruka mbi. Vuge nka example hariyo nk'abantu usanga ari nk'umujene ari wenyene yaje ngaha w'umusingo ugasanga agiye gufata nk'ivyo kurya akabigurisha byose ugasanga mu nyuma biramugoye kugira ngo aronke ingene arya. Umva nk'iyo n'ingorane abantu benshi badashobora kumenya. Uyo mukinyi w'amareresi avuga ko bimuha n'akaryo keza ko kwigisha ugwaruka bakamenya gukoresha impano zabo.
Ntiducagura ahubwo turabahamagara hanyuma tukaraba ico bashoboye akaba ari ico bakora kubera hari umuntu aba afise tana mugabo ntamenye yuko ayifise hari nundi aba akunda ico kintu mugabo ntamenye ukuntu yogikoreramo navyo nyene birakunda cyangwa ugasanga uburyo umuntu aje azi yuko biriya bintu atabishoboye tukamufasha kugira yemere iriya tana aba afise ayikoresha. Safi Okonda ahanura cyane cyane abakenyezi bahunze kutarera amaboko bakabandanya bakoresha impano bahawe. Nobabwira yuko bore bizera kandi bomenya yuko aho bari hose mu mwanya ugifise amagara meza ugifise ubwenge bukora neza ahariho hose ushobora gukoresha tana yawe kandi ikagufasha no kubaho utarinze gusega canke Umugwi w'abarundi w'amareresi aho mikambi ya Nakivale urongowe n'uwo mukenyezi witwa Karire Movies Production. Uwo mugwi umaze amezi 6 muri kuno kwezi kwa myandagaro bakaba biteze gusohora amareresi yabo ya mbere. Humura Burundi. Ano makuru mushobora kuyasaba muciye ku muhora wa WhatsApp akamenyetso yo guteranya 49 151 amajana 294 16 amajana 348 mushobora kandi kuyakurikira muciye kuri web3 akaburungu RPA akaburungu BI. Ubu ni wa mwanya rero wahariwe ikigabane ku isoko icuno munsi mugishimikira ku mugera wa Ebola uragishinga akarere turimo mbere n'isi yose. Ikigabane ku isoko cyo kuri no wa 10 myandagaro mugishikirizwa na Emile Nibasumba afadikanije na Parfait Mudasigana. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Abantu barenga 1700 nibo bamaze guhitanwa n'ikiza ca Ebola muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka umwe gusa. Iyo ndwara ikabishobora gutandukira ibihugu bibanyi hamwe abategetsi batohamerera amagabo. Twaganiriye n'umuganga w'umurundi hamwe n'uwundi wo mu gihugu ca Kongo kugira badusigurire uko gifata. Baranatubwira n'ukuntu umuntu yocirinda muri iki kigabane ku isoko cyo kuwa 10 myandagaro mu 2019 mugiye gushikirizwa na Emile Nibasumba hamwe na Parfait Mudasigana. Ikiza ca Ebola kiri muri Afrika kuva mu myaka ya 70. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS riherutse kumenyesha ko indwara ya Ebola ari kiza gihanze isi yose. Sivyo Gatieri Bigirandavyi. Ebola ni kiza ruhonyanganda. Kuva muri myandagaro mwaka wa 2018 kugeza kwa 2023 mukaka mwaka wa 2019 ivyegeranyo by'ishiramwe OMS vyerekana ko iyo ndwara yafasha abantu barenga 2500 igahitanamwe abarenga 1750. Kuwa 16 mukaka no mwaka akaba ariho komite jeje gutunganya iby'amagara y'abantu mw'ishiramwe mpuzamakungu OMS yatangaza ko Ebola ari kiza gihanze amakungu. Ico kiza cari gifashwe nk'ikiriko kiriha inkumbi kw'isi. Iyo ngingo yafashe nyuma yuko hari umuntu ahitanywe n'ico kiza mu gisagara ca Goma. Kubwo ivyegeranyo by'ishiramwe OMS Ebola ishobora kwica kugeza ku bice 50% y'abafashwe. Ariko igihe hegera kwiyadukiza muri Afrika y'uburengero, OMS yavuga ko iyo ngwara ishobora kwica kuva ku bice 55% kugeza ku bice 90% by'abanduye. Ico gihe heruka kwaduka hari kuva mu mwaka wa 2014 kugeza ku mwaka wa 2016. Muri iyo myaka yizizi ibihugu byo muri Afrika y'uburengero, aho yagenda irandaranda iva mu gihugu ija mu kindi, kuko yavuye mu gihugu ca Guinea igaca mu gihugu ca Liberia, idasize inyuma n'igihugu ca Sierra Leone. Ico kiza ca Ebola catanguye kuvuga ubwa mbere mu mwaka wa 1976. Ico gihe cadukiye rimwe ahitwa ubakaba ari muri Sudani y'Amajepfo n'ahandi hitwa Yambuko mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yambuko rero akaba akarere kegera uruzi rwa Ebola ari nako rwahavuye ruhizina ico kiza. Iyo ngwara reka bayinjira mu bantu iciye mu maraso nko mu gihe cyo kubaga ibikoko vyanduye. Ivyo bikoko navyo akaba nk'agahungarema kaje ivyamwa, impongo, inkoto, ibinyogoto biba bibazwe vyapfuye. Turetse ibikoko vyanduza abantu, umuntu afise uwo mugera wa Ebola arashobora kwanduza uwundi muntu. Nico gituma twegereye muganga Yves Laurent Bizimana kugira tubwire uko ico kiza candukira. Umuntu yanduye ashobora kuyanduza n'uwundi biciye mu maraso canke bigaca nko mu mate canke yabize ibyuye ugasanga arakwandukije canke ugasanga yaragwaye agatangura kudahwa. Muri ico gihe ushobora kuyandura canke umuntu yaragwaye agapfa naho nyene urandura ushoboye kuba en contact canke uguhura nawe.
Ni gute none abantu bo kwifata mu kwikingira ico kiza? Ubwa mbere nuko abantu bose bakwiye kuza barakaraba. Bivuga gukaraba intoki kugira ngo mushobore kwirinda Ebola. Ica kabiri gabanya ingendo zose zo kuja muri Kongo zidakenewe. Ikindi naco nuko no mu mipaka abantu bose bava muri Kongo baza mu bihugu bitandukanye mu kubapima umuriro imbere yuko binjira mu kindi gihugu no kubaha impanuro kugira ngo mu gihe hashoboye kwigaragaza ikimenyetso c'umuriro yirukira kwa muganga kugira ngo bashobore kumufasha. Kubijanye n'urucanco, ugo rucanco ruterwa cyane abaganga n'abandi bantu bafashanya kuvura abandi. Ariko umuntu wese yaronkeje ugo rucanco nawe nyene ategerezwa gukurikiza amabwirizwa y'isuku nk'abandi nkuko bisigurwa na muganga wo mu gihugu ca Kongo Sofoni Kiakimwa icegera c'urongo ikigo cakira abagwayi ba Ebola mu karere k'ubuvuzi ka Butembo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Naho uba wacandazwe urashobora kwandura Ebola. Rero naho uba wacandazwe utegerezwa gukurikiza amabwirizwa y'isuku nk'abandi. Urucanco ico rufasha nukongereza inguvu abasoda bo mu mubiri bigatuma naho uwo mugera ugufata ushobora kurokora ubuzima bwawe ugiye kwa muganga hakiri kare. Amashirahamwe mpuzamakungu hamwe n'abahinga batandukanye bashira Burundi mu bihugu bishobora gutandukirwa n'uwo mugera umwanya wari wo wose. Igihugu cy'u Burundi none coba kiriko gikora iki kugira kizitire kitaronegwa? Inyishu ni mu kigabane kw'isoko cyo mu ndwiza. Emile Nibasumba na Parfait Mudasigana turabakengurukiye naho ubutaha. Cari kiganiro kw'isoko. Turakengurukiye bagenzi bacu burunanirwa amaradiyo, Radio Renaissance, Radio RPA na Inzamba agateka kawe mu kigabane kw'isoko. Mwakenuye mwebwe twari duteramanye Emmanuel Ningeko nariko ndabashikiriza ano makuru ndabakengurukiye. Bagenzanje bayegeranije nabo nyene bakoze Rusiya Kabera na Engineer Gide Mwemero bari mu buhinga bw'ivyuma. Twese hamwe tutimugira amahoro iwanyu naho ubutaha. Ho muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.